Women Advancement Forum Tribute Award nagashimwe nyene cyubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu cacu yaraye yongeye kurongera mu makungu bamukengurukira ku bikorwa vyiza akora mu gushigikira agateka k'abakenyezi n'iterambere ryabo. Kuwa 2026 Rusama umwaka wa 2014 umupfasoni Denise Nkurunziza niho yahabwa ku gashimwe ibanji ku murwa mukuru w'igihugu ca Gambia aho yari yitavye ubutumire bw'inama y'iterambere ry'abakenyezi n'abana y'uwo mwaka wa 2014. Muri kino kiganiro nagira ngo tumara akanya tiko turakurikirana ingene ivyo birori vyagenze. Uwo munsi rero ukaba ari witeguriwe bimwe biboneka. Igihe umutambukanyi mukuru w'igihugu cacu yahabwa ku gashimwe hariho n'abandi batambukanye b'abakuru b'ibihugu bakaronkejwe. Abo nabo bakaba ari banye n'icubahiro abapfasoni Marième Faye Sall wo muri Senegal, Hadija Abubakar Doyenine wo muri Comores, tutibagiye umupfasoni Zineb Yahya Jammeh wa Republika ya Gambia ari nawe yakiriye abo bose ashigikiwe na nyakubahwa Dr Isatu Njiye Saidi icegera c'umukuru w'igihugu ca Gambia nawe nyene akaba yari yatewe iryo teka. Muri iyo nama ya WAF y'ibihumbi 2014 hari hateguwe uruganda rudasanzwe rwari rwakoranije abakenyezi barenga igihumbi bari baje bavuye mu mihingo itandukanye. Abo nabo nk'uko mubibona bari abatambukanye b'abakuru b'ibihugu, abanyapolitiki, abadandaza n'abandi bari baje kunoganza ibijanye n'uruhara rwa buri muntu mu gushigikira agateka n'iterambere vy'umukenyezi. Comme vous en êtes témoin oculaire, la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement dans la plupart des pays africains a été un grand défi suite au manque d'une participation active des femmes dans la gestion des affaires de la nation. Il est grand moment d'utiliser nos talents, dons et connaissances que Dieu nous a donnés pour pouvoir exploiter les opportunités disponibles et en créer d'autres. Pour atteindre à notre autonomisation, nous avons un grand devoir de bien vouloir impliquer les hommes dans le processus. Ainsi, comprendront-ils l'indispensabilité de l'actualisation de soi dans la vie des hommes et des femmes pour bâtir des familles stables. Muri ivyo vyose WAF 2014 yari ishingiye ku ijambo rikomeye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze: Let's make the 21st century the century of women. Yagize ati nimuze tugire ikinjana ca 21 ikinjana c'abakenyezi. Muri WAF bari bavyumvise kera baca baratumira abo bakenyezi bagira bati reke dushireko nakabirya tubereke ko dukurikiranira hafi ibikorwa vyiza mugirira abakenyezi. Niho rero baciye bashimira imbere y'abandi abagize uruhara ntangere mu gushigikira umukenyezi ngo bagire intege zo kubandanirizaho bagejeje umurimo no kuvyura batari bwabitahure. Mu gihugu cacu ho tukaba tumaze gutera intambwe ikomeye muri iyo ntumbero nk'uko The Global Gender Gap Report y'umwaka wa 2013 vyerekana neza. Eka na Jimmy Carter akaba yaranabisubiyemwo mu gitabo ciwe A Call to Action, Women, Religion, Violence and Power. Igihugu c'u Burundi kiza ubwa 22 kw'isi imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika zigira 23 mu gushigikira iterambere ry'umukenyezi n'agateka kiwe. Nk'uko umupasitori Denise Nkurunziza yavyiboneye ari Gitega mu nama yari yakoranije abarongozi muri politiki, mu madini n'abajejwe intwaro. Nasaba abavyeyi muri iyo ntumbero nyene yo gukingira Burundi bw'ejo ngo bakomeze ibiganiro mu miryango. Ibiganiro bituma tuvugana ukuri kandi bikuraho na ya migenzo ibuza abagabo guherekeza abakenyezi kwa muganga. Bituma kandi abana bamenya ukuri hakiri kare bikabakingira kubeshwa. Nasaba kandi ko igihe cyose nitwaguma tubisubiramwo ariko kandi natwe twihereyeko
kuko umunsi wo kubona nkabura amatari wayokeje umukenyezi mugahurirayo n'abanyagihugu byari byose bazovuga ati bura amatari yarafashe iya mbere byari bikwiye ko ari twe dutanga akarorero cyangwa umunsi wabona shehe aherekeje umudamu wiwe abakiri bato umunsi wabona pasitori aherekeje umudamu wiwe rero byose abakirisa azobibabwira yabikoze bica bigira n'ubushobozi iyo tuvuga n'ibyo dukora burya naho tutashyiramo ingufu nyinshi birakora ku mitima bikagira ubushobozi. Hari byinshi bituma umuvyeyi Denise Nkurunziza ashimwa cyane mu makungu. Bimwe muri vyo nuko ashira ingufu hamwe na bagenzi we mu kurondera iterambere ridakumira. Umupfasoni Denise Nkurunziza arashigikira imigambi y'iterambere ry'amagara y'abavyeyi n'ibibondo, agatabara n'abana bari mu bihe bigoye. Kubatabizi, igihe abatari bake mu basomye bibaza ko uwukize akiri isuka, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we aribuka ko ubutunzi bw'igihugu cacu bushingiye cyane ku burimyi n'ubworozi, agaheza agasanga abandi barundi kazi ku kivi akabaremesha ndetse bakagwiza umwimbo. Aha rero tukaba tuzi ko atawo kwirengagiza, burya abakenyezi babirimizi nibo basanzwe bagaburira imiliyoni 9 z'abantu zinarenga ngaha mu gihugu cacu. Umuvyeyi Denise Nkurunziza aragira kigoro kadasanzwe mu gushigikira ingo n'imiryango. Jewe ndakunda kurima, ni navyo nakuriyemo, erega turibagira ko ari byo twakuriyemo. Nari nsanzwe ndabikunda n'ukuri kuva nkiri mu rugo kwa papa, nari nsanzwe ndabikunda, narakunda kurima. Mu gihe cy'akaruhuko mvuye no mu mashure nararima cyane, bagatangara cyane atujya umwe yiga mu mashure makuru, abantu baba bazi ko umuntu agiye mu mashure makuru yisumbuye adasubira gufata isuka. Hanyuma rero ubu na Imana yanteye iteka nkagera aho ngeze, sinumva yuko ivyo nahora nkora kera ndosa karyo umuntu areka kubikora gusa, jewe ndeka kubikora kubera umwanya muke, ariko igihe cyose ndosa karyo. Nico gituma umuntu tugenda tukarima tugatera, hanyuma igihe cyo kwimbura tukagenda tukimbura. Nibikogwa nari nsanzwe nkunda, kandi notera kamo n'abandi akenyezi ngo bibuke ko twabikuriyemo, nitwebwe ahubwo dukwiye kubikora. Aributsa abakenyezi ngo basaba Imana ibaha ubwenge butazindwa sagesse kugira ngo ibikorwa vyiza bakora bizobandanye no mu rundi runganwe igihe tutazoba tukiriho. Amakungu rero yarayamuteye iteka kandi n'ubundi akiri muteye, kuko mu migambi yiwe yashize imbere gushigikira abana babigeme mu mashuri. Basogokuruza nibo bayamaze bati umwera uva bukuru ugakwira isi yose. Abumvise akamo k'umupfasoni Denise Nkurunziza ni benshi kandi bariko barashigikira agateka k'umukenyezi n'iterambere ryiwe mu buryo bukomeye. Ndayizeye Hussein ni umwe mu bamaze gutahura ko uruhara rw'umugabo mu guteza imbere ineza y'umukenyezi n'umuryango ari kirumara. Mfise imbanyi y'amezi 5 barampimye barambwira ati wewe twasanze ugendana umugera wa sida. Ndataha ndabwira umushinga ntaye wanje ati burya rero je nasanze naranduye. Umugabo aramba hafi arambwira ati wewe ihorere turi kumwe nta kizoducanishamo. Arambwira yaciye andirimbira akaririmba ati turi babiri ntituzigera tuba habiri. Urumva rero gushika ubu turacari kumwe. Amezi 5 akwiye y'imbanyi ndafata umuti. Ndawufata gushika ayo mezi 9 arakwira. Abaganga barambwira ati burya rero ugiye kwa muganga uzoca ubabwira yuko ugenda n'umugera wa sida kugira bakingira umwana. Nkimuvyara ndabwira ati burya rero muramukingira. Baramuha umuti anywa ukwezi n'inusu. Hariho n'uburyo nkimuvyara baciye bashusha amazi baramwoza. Hanyuma uwo muti ndawumuha akwije umwaka n'inusu, ngiye gupimisha nsanga arakomeye. Hageze isaha yo gufata umuti kakaririmbo muri telefone gaca gasona. None rero ndamushimiye gose, nkashimira n'abaganga batubaye hafi. Urumva rero nawe nyene ndamushimira, abaganga nkabashimira.
baze bamuko ndashimiye n'umufasoni w'umukuru w'igihugu ahubwo batube hafi kubera gucuza abana bakiri batoyi biragoye nkashimira n'umufasha wanje aze yamuko amba hafi nk'uko yambaye hafi murakoze ndamubwira mu buzima bwose ingene byagenze ndavuga ati ariko ikintu nyamukuru imbere ya byose tugende kwipimisha kwanza wewe umenye ingene ndi na jewe menye ukuri kandi twavuga ati ikiza kuba nta kundi kubera namwe murazi imitima imaze guhura nabwo wokora iki bavuga ati ndabasavye mwihangane kubera mwaje kudusaba impanuro hama tugomba tubahe inyishu hama tubahanure avuga nta kibazo twaje kumenya ukuri uko ariko duhere ku mushinga ntahe ti wewe twihwejeje ibipimo byawe urera ndavuga ati Imana ishimwe bambwira ati none bizokurikira gute icyo twoguhanura wokigenderako ndavuga ati je nzokigenderako kiresi byase gusa niho hagira rero ku rugero rw'ugiye kumbera umufasha wanje baravuga ati mwihangane mwaje gutorera inyishu hamwe kugira mwumvirize ukuri baca bambwira ati uwo mufasha wawe twaravye amaraso yiwe twasanze agwaye murumva ko twarose inyishu zibiri zitandukanye nta mwanya n'umwe nigeze ncika intege ngo nuko yoba yarose inyishu mbi nanje nkaronka nziza cyangwa sinamwinuvye ngo nuko tuba twarose inyishu zitandukanye navuze ati Imana ibiri kuri isi byose ni ibyawe kandi ugusabye ati Imana ndinda uramugendanira hageze hose kandi ntashobora kugwa mu kaga yabanje kuvuga ati Imana mfashe cyo gituma je umutambukanyi wanje vyanke bikunde mu magorwa no mu marushwa ico niyemeje nyamba Imana izobandanya imbungabunga nkama nayo magara yanje nyene yo kugira amahigwe nkamuko nyene cyangwa bigashika nkasanga birashise nyene twahuriyeyo nzovyemanga namwe umutima w'urukundo murazi carico impanuro ntoyi rero mushinga ntahe huri hose ntutinye kubona intara urimwo cyangwa ikomine urimwo ngo barazi ngo hajya ngo ni kuri swango cyangwa ngo hajya ni kuri abibefu cyangwa ni kuri hopitale ngo uratinye ngo ubonye umufasha wawe umuti aho umwana kugira azokurana ubuzima bwiza cyangwa wiwe waheze ngo bice biguca intege nyamba agiye ku isoko genda nawe kuri swako w'umutorera umwe mu bumvirije intayanda yizeye Hussein yagize ati ese abandi bagabo boca bafatira kuri ako karorero nyene tubandanije rero igihe nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu yari atahukanye agashimwe yakiranywe igishika cinshi cyane n'abarundi n'abarundikazi barateye impundu baravyina reka namwe ni muvyirabire Mama,
Sibiringira haguru none. Samara gende kwenye. Nari nitavye ubutumire bw'inama igira gatatu ya foromo y'iterambere ry'abakenyezi. Muri iyo nama rero niho bampaye akagashimwe kahawe abakenyezi bashigikiye bimwe biboneka agateka n'iterambere ry'umukenyezi. Muri iyo nama yari yateguwe na WAF, ni Women Advancement Forum, yari yafatikanije n'ayandi mashirahamwe yitaho agateka n'iterambere ry'abakenyezi. Bari batumiye abandi batambukanye b'abakuru b'ibihugu, muri abo harimwo cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Gambia, ari nawe yari yatwakiriye. Bene icegera cy'umukuru w'igihugu akaba ari umukenyezi, abo nabo bakaba barashoboye guhabwa ako gashimwe.
murakoze cyane Imana ibahe rwose. Icyo tutokwibagira nuko mu mwaka wa 2010 Latin University California muri Amerika yahaye umupfasoni Denise Nkurunziza urupapuro rw'umutsindo bita doctorat honorifique mu bijanye na theology. Umwaka wa 2013 wo wabaye ubudasanzwe kuko yararonse agashimwe ko umupfasoni yagize uruhara rukomeye mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere ry'ikimpumbi yaronkeye i New York ku cicaro c'ishira hamwe mpuzamakungu ONU kuwa 13 ruheshi agashikirijwe n'ishira hamwe Voices of African Mothers n'ayandi mashira hamwe. Kuwa mbere mu kakaro leta y'u Burundi yaramuhaye kandi gashimwe ko kuba mu mugabane w'abashigikije intahe y'ukwikukira ku Burundi ibikorwa vyabo vyiza. Kandi no kuwa 18 Kigarama ishira hamwe Center of Economic and Leadership Development rifadikanije na CEO Network Clubs ku isi ryaramuhaye kandi gashimwe karonkejwe indongozi y'imboneza mu bandi. Abarongo y'amashira hamwe mpuzamakungu bobo baratangazwa cyane n'ibikorwa by'umupfasoni Denise Nkurunziza. Je vais d'abord commencer par exprimer toute mon admiration et mon profond respect à l'endroit du travail excellent, donc un leadership excellent de Son Excellence Madame la Première Dame du Burundi et présidente de la section OPDAS du Burundi pour son engagement, pour sa disponibilité et sa patience, l'ensemble de son investissement dans la réponse. Après des décennies d'expérience dans le domaine, c'est l'une des rares fois où j'ai vu une première dame, malgré la charge de travail qui est la sienne, rester à nos côtés pendant plus de 6 heures en train d'écouter, de suivre attentivement, de prendre des notes et de poser des questions sur cette problématique essentielle qu'est l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Hakaba ari hano ikiganiro mwariko murashikirizwa na Nzohabonayo Sylve kirangiriye naho butaha.